bavuga indongozi nimubanze mwikuremo ivyo byo gusehera inda zanyu mwiyumvira bene gihugu. Mwaramutse. Hari ibintu maze iminsi mbona mu Burundi bijukiye ngo vyo kugwiza umwimbu, bahimiriza buri muntu gukora. Ni vyiza cyane, intention ni nziza, the intentions are good, ariko kandi hariho icyo bavuga sinzi ko ari mu Gifaransa no mu Congereza ngo la route des enfers est pavée de bonnes intentions. The road to hell is paved with the good intentions. Ariko jewe novuga ko gufata ngo perezida w'u Burundi ari kurimira ibirayi, yorora imisiba n'ingurube, umushikiranganje wa mbere ari mu ndimo, ari kurima, umwarimu, umuganga, umucamanza etc. Ndaja kukwereka aho usanga bidafasha igihugu gutera imbere ku rwego bibaza ko bashobora gushikako. Nibutse hari umuntu umwe twari ko turavugana hareze igihe yayize ivy'ubucamanza, sinzi akazi yakora muri ivyo nyene vy'uguca imanza canke vyo kuserukira abandi. Hanyuma turi kuvugana mvuga ko nakuravye sinakuronse vyagenze gute, twakunda kuvugana cyane, aje avuga ngo nanagiye kurondera ngo imbuto z'ibirayi. Je natwenga nyene nti wewe wabaye umufama ryari, umufermier. Kuko mu bihugu biteye imbere uzugenda urabe bagira ibintu bita specialization. Umuntu wese akiga neza akamenya ikintu azokora, kwiga cyangwa kuvuga kuja kwishure, akamenya ikintu ariko arakora, akaba arico akora kuva ku mutaga gushika ku mugoroba. Ego nivyo harimo ivyo bita ama side hustle, side gigs, ibintu nk'ivyo bakora inyuma y'amasaha. Naje nk'ubu mvuye ku kazi hari utuntu ushobora gukora nk'ubu ivy'ama YouTube vyo ku ruhande. Mugabo ubu ufise ikintu wowe ukora bazi yuko arico amasaha yose ushinzwe. Ivyo bituma ubwa mbere na mbere uri gukora ikintu uzi, ukaronkamwo ubuhanga, experience, hanyuma kandi umuntu agukeneye kuri ico kintu akagusangaho, kuko uri nk'umuganga ugaca ufita n'ibitaro privé nk'akarorero, haba ico bita conflict of interest. Conflict of interest cyangwa conflict d'intérêt ni cyagihe akazi ukora ikindi kintu ico kintu utanguye gukora gitangura gucanamo cyangwa gutuma utorangura neza amarabanga ushinze. Akarorero uri umuntu w'umutoza kore ugacucuruza, witoza ikori gute? Uri umuntu w'umushinga amateka ukaja gutora amategeko ajanye no kwinjiza ibidandazwa, ukaba kandi nawe ukora akazi ko kwinjiza ibidandazwa, wumva wotora amategeko agororotse gute? Utora wihengekerako. Ico gihe birafasha yuko umuntu akazi akoramo hataba conflict of interest. Ishobora no kuba kandi conflict of interest y'umwanya. Wowe uri umuganga uvura ku bitaro vya leta, uravura no ku bitaro vya privé. Ushobora gusanga uyu munsi ubonye ikiraka c'amadolari $500 umuntu akeneye aka operation runaka muri privé, hari n'undi akeneye kandi ka operation muri leta, muga muri leta bagohemba 200,000, muri privé no miliyoni, ukavuga uti bon reka nje gutora urya miliyoni muri leta mvuge ko ngwaye canke ikindi kintu. Urumva caba ivyo bintu n'umwanya n'ibindi vyinshi ntosigura, ariko nawe uravyumva. Ari navyo kandi sinzi ko nigeze wabonye ya video aho umuntu yaca kuvuga ngo amatongo ngo abantu bayafise batayakoresha ngo tuyabake. Urumva tuyabake mukiye gushiramo n'ibintu vy'inguvu vy'iki, kubera iki buri muntu ari kuvuga ngo ashaka kurima. Wowe udafise itongo ryo kurima ntabwo uri umurimi, igenda ukora ibindi bintu. Hanyuma kandi ko ufise inguvu zo kwaka amatongo abantu, umva ni ugera amategeko, ujwe n'amategeko abantu bateza gufita amafutongo n'abatafite amafutongo, kubera iki ubifisemo inyungu. Mugabo hari undi muntu novuga ari arbitre, niho uvuga uti oya ibintu ugomba kugera nuku. Donc nshaka kuvuga ko ibintu vyo ngo twese turime birimo ibibazo vyinshi, canke ducuruze tworora iki canke ducuruze ibindi. Bo ico kihavuye hari ikindi novuga, ikibina vuga nyene cy'ubuhinga. Ntabwo ari umuntu wese ashoboye gukora ikintu
ikintu cyose. Hari abantu usanga atavyo bazi, ego n'ivyo ushobora ngo ndondera abakozi bakaba inkorera n'ibiki, ariko ikintu kenshi kimera neza iyo ari wowe ugikora. Rero ibintu vyo kuba fragmentation, vy'uko umuntu akora utuntu utundi hajya, ego n'ivyo ashobora gukora inkoko ukarya amagi ukagira ibiki, mugabo ku rugero rwo hejuru ibihugu vyateye imbere biba bifise abantu bakora ibintu nk'amaferme, farmers, fermier. Uzogende muri Zimbabwe, muri South Africa, muri New Zealand, Australia, Canada, United States, America, abafama abari umuntu nabo nyene wanashaka nusanga ari kurima ibintu vy'urudavagi aratora kimati, twe tuzokorora inka zo kurya inyama, tuzokora inka zo gukama amata, twe dufise inkoko zitamagi, twe dufise inkoko barya inyama. Ugasanga ico kintu nishazwi cyane ko hanyuma agashora abandi wa muganga akaronka ivyarya atari waja kubirima, akakutyo agafata umwanya wiwe akaba ari karavura abantu. Wa muntu w'umwarimu akaba ari mw'ishure atarazira babaguza mbego no musi imvura yaguye ngo mbega vya bintu vyumye, akaba ariko yikonsantra kwigisha abanyeshuri, hanyuma wa wundi ari kurima akamugaburira, wa muganga ari kuvura akamuvura. Ugomba kugira privé ugatihitamo ukaja privé, ntushobora kuba uriko uvura mu bitaro vya leta ukongera ukaraninga na privé, ico gihe ntibishoboka, niko wigaburamwo mu bice ibiri. Urumva ico rero kituma ivyo abantu bari gukora biba nk'ibintu vyuka vy'akajaga vyo kujaganya, nivyo guteza imbere abantu. Ego nivyo bashobora guha amagi n'amata umuntu umwe, babiri, batatu, mugabo muvuga ngo mukene kuba igihugu giteye imbere, hariho ama models muza gukoresha, ntabwo usanga abantu bose bavuga ngo bakubitirwe kurima, bakubitirwe gukora ibi. Usanga kwanza na production itari nziza. Kubera iki? Habura icyo bita standardization, ivyo kugira ama standard, aho usanga abantu bakoresha ubuhinga bugezweho ugereranije n'ivyo bariko barakora. Aho umuntu wese gutera uko yiyumvira, ugasanga aho ikuntu batera hakaba hari umuntu regireta, umuntu agenda akaraba ati aha hantu ntiwohatera ibi, aha ntiwokorora hibi, ibintu nk'ivyo. Ikindi urusi rw'Uburundi burya ni rutoyi ugereranije n'ayandi masi yo hanze, abundi buruzuye cyane. Uburimyi n'ubworozi ego niwe bwodutunga, mugabo vyosaba ko babukora kabisa, abantu babishoboye gusa bake, abandi bagakora ibindi bashoboye. Mugabo twese nitugwanire kurima urusi, gutera ibirayi, korora inkoko, ibintu nk'ivyo. Ibintu vy'uburimyi kandi n'ibintu bigoye cyane burya, kubera hari igihe imvura itagwa neza cyangwa ikagwa nyinshi bikagenda nabi, ku buryo bisaba ko haba hari ikindi kintu leta ifise abantu barimye. Iyo batagenze neza uzokumva icyo bita farmers subsidies mu bihugu biteye imbere. Iyo muri farm habaye ikintu kibayeho nabi, abantu ntibimbure, leta kubera hari ahandi hantu yakuye amafaranga irashobora guca ibafasha kugira ngo ubu farm zabo zikomeze zikora. Mugabo habaye nk'ubugaragwa canke umwuzure, buri muntu wese yararimye atakindi kintu bashizemo amafaranga, ico gihe mwese muba muhomvye, atawe ushobora gusova ufasha uwundi. Nico nashaka kuvuga. Kenshi na kenshi bumva abantu bariko bariduza ngo umurimyi ngo yoroye ibirayi, ngo umuririmbyi yoroye ibirayi, ibintu nk'ivyo. Ego nivyo kugira umwimbu no gukora ni vyiza, mugabo no kuraba yuko abantu batari gukora mu kajagari, hakabamo ikintu ca ordre, hakabamo ikintu c'amategeko, hakabamo ikintu ca regulations, hakabamo ikintu ca specializations, cyuko abantu bakora ibintu bazwi. Hakaba kandi n'ico yuko izindi nzego zitaje usanga iyindi mirimo yahagaritse canke yabaye neglected kubera abantu bari kwirukanga barondera imbuto z'ibirayi n'ibindi. Sawa rero, mugira umunsi mwiza, murakoze, bye.